dushimire abagumyabanga n'abarundi ko mu misi iyo hari amajambo menshi mwashizeho umutaka. Twari basavye tuti shira ku mutaka imvura igwe nikunyagire, amajambo avugwe mugarengane, kuko abayavuga sabakeneye ko dutera intambwe nabakeneye gusambura. Twifuka umutaka rero, amajambo azwi atwubaka, turazi inzira zanana, inzira zacu, indongozi zacu zitubwire. Muga ntubwirwe n'umuntu utazi ni yapfa, ntubwirwe n'umuntu utazi ni yaba, utazi ni wamutumye. Igari y'abantu bavuga amajambo ugasanga umuntu kugira umushikire wogena n'indege imisi 4. Urumva rero ni iteka kubona abarundi bararenganye ivyo bintu. Uko imisi yiterera niko twegereza amatora. Dushimire abagumyabanga, abagumyabanga inyifato yanyu irashimishije. Muraze mu gihe by'amatora haba amajambo, haba guterana amajambo, haba kwinubana, mugabo ubu umengo n'urugendo rusanzwe. Ibiro tukabishima ku mpanuro zatanzwe mukakurikiza. Turabwiye tuti umugambo twari igihugu n'umugambo w'umuvyeyi, umugambo w'umuvyeyi, kandi twazi Imana imbere. Nta muntu ateza kuvuga ijambo ribi, nta muntu ateza gutuka umuntu, nta muntu ateza kubwira umuntu nabi. Abantu bose babavukana n'abatari mu mugambwe baba ni kwitwa tubatwara. Urumva rero ni byiza, ni iteka uciye mu mitumba yose birenga 3,000 gaca amazona 140 ingahe, amakomine yose murabona ko abantu bose babanye neza. Mbere umengo nta n'amatora yemirije. Tukashima rero ibikorwa byose byakozwe biganisha abantu matora ngene mwavyitavye umwe wese yakoze. Reka rero iyi misi isigaye twitegura tubandanye ibikorwa mu mitumba, mazone. Duhagarare neza rero tugume ku kivi.